Johnny! Ara! Johnny! Johnny! Oi, mana, tá com sinagayas. Papa. Papa. Oi, mana, yo. Papa. Ukurum yang ngồi chỉ suy. Ukurum chỉ không yang ngồi đủ mà. Nào ra khỉ. Mana menjadi harapan motor. Sinagayas, mana tulido mo. Fisimana, fisumuzigamye, madizosange kice n'urukundo. Ndakometre, singisubira inyuma, ko Yesu yanesheje nanje nzonesha. Yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola people, meze neza ndashima Imana navyutse amahoro. Murabona ko ndi muhira ko mdabe nenda bakumbuye haraciye igihe kirekire ntagira prank bivanye n'ibikorwa twarimo bya lancement n'ibindi, ariko nagarutse. Murabona ko nagarutse sasa. Urabitswe imisi yose nteguye prank, abari prank y'umuriro, team ntare, amaboko hejuru, imiriro myinshi muri commentaire, ndabona amaboko muduzi ibiganza barevaho muri, ariko kandi ndabwire ko ndabakunda sana. Sasa no munsi nabateguriye prank y'akasaze, prank yakajembegete, prank yakaje sinene no babwire, ariko ico nzi muza gusanga ibintu birenze reka ariko biko birafata. Prank no munsi, prank. Sasa no munsi muriteguye twaze umuriro. So ndabwire mu bande mugira mu like mu nama subscribe kuri channel yacu, ariko kandi ndabibutse yuko muri minsi tuko turabaha filme yitwa Data. Burya parti ya mbere ni ya kabiri. Parti ya mbere ni ya kabiri zari introduction. Ntabwo musanzwe ijya Data iratangura. Rero ukaba ukunda filme ziryoshe zigisha, ijya filme Data ni filme irenze sana. Parti ya mbere ni ya kabiri yari kugira ngo mutahuriye biriko biraja, ubu mwarabonye biriko biraja, mwarabonye bimeze gute, abantu mwarabamenya amazina, abariko barakina n'ibiki, ariko ro parti ya gatatu yoyo rero izo birenze. Ndabibutse yuko ijya Data izokwamija ko mardi, ariko kandi na my day mwarimo ikumbuye zokwamija ko ku munsi wa kane. Ariko prank ugoho muri sama nakasaze ngumva ndamwereka ibintu bikomeye sana. Numva nubwo so mungumane nanje mu following, ariko kandi munsengere ntibamfate kubera ko bamfashe byo bipfuye. Ndabakunda sana. Mugumane nanje. Antukanga nawe none haza kuyibona. Okay. Mugumane nanje. People. Johnny. Numa nagwa mugabo nshaka kunyaruka. Kama ndakutuziyo zakanona ko tukomeze tugenda. Nese ari ko mugomba mugaya. Wanje ko tukomeze tugenda. Hari nta namazi hari rata. Zahita kamera tuhanagura. Ndundane amazi shiremo.
Mama mushaka kongereza ibibazo umuntu. Yakana amazi jana. Uranyarutse shisha. Kumuvira adonanze. Ngiye kuzina karangamuntu. Ara! Jane! Jane! Oi, mana, tá com sinagais. Papa. Papa. Oi, mana. Papa. Ukuru wa muryango gishuye. Ukuraje wa muryango w'inyuma. 나로자해 Manda unjire harawe mu moto. Yes, ma. Sinagais, mano, turinde, mano. Implante cheio. Kurarira be. I'm sorry. Ni prank shit. Ngani tireti ya waichi. I'm sorry. Dona shakura ni bintu ugira mu mafranke. Kuri twari kino ni cyakubwo imana. Joshua ni prank shit. I'm sorry. Papa nanzi nemenda komeka Try. I'm sorry. Urumva rero nta n'ukukwaye. Why? Kuva mu gihe wose waretse gufungura no mu gatondo wose uranga gufungura uri gutegura pranke z'uburofu ngaho. Ara, I'm sorry. Ara! Ni prank shush. I'm sorry. Uteburo zuko hari kimuto kiri ngo na abantu bakikausha kandi ari byabyo. Nishewe na uvyegereje umutima gose. Ndavyegereje umutima gute mwije wone wase gufungura uvuga ngo uragwaye mu gatondo wose naze. Ndabirasha Joshua hari inyuma y'amashurwe kamera. Rero ndabiresha kubikubira biranakamera. I'm sorry be. We nawe. Tujegere tumuti. Mbabarira basi. Uke wo guca umutima nkuko we byo kuryohera wewe. Mbabarira. Aho rero ushatse gushika kuki. Ikibazo cyawe wewe ibintu uravyegereje umutima. Eba sindakwereka.
Reka je sinaringwaye. Je nayo ngomba kuraba ko nkunda. Wewe wabona je nsa n'umuntu agwaye. Zahetse rero amusore. Ariko rero wahora uvuga ngo je ngo nta prank ngishoboye gutegura nagomvye nakwiye ko nkiri umwami. Nagomvye nakwiye ko je bitoroshe. Ara bahamagare bajya banda. Bahamagaye kuko wabahamagaye. Kinigeze ndabahamagaye. Subira uwigira bike nyine wigize hama bayeze bagaruke. Ara Ingo sha ingo. Shiri yari prank. Nini prank? Nini prank? Prank none zirafise uko umuntu azigira nuko atazigira. I'm sorry Shara, ngo mwababaye rega yari yari prank. Rero mwashavuriye mwese none. Nawe wewe kwere ariko wewe uri umuntu wanje wewe ntiwanshavuriye. Shiri yari prank. Josh. I'm sorry. Mwari mwababaye ngo ndapfuye ariko namwe murankunda none mwari mutsiko. Ariko Ande papa waba wibaza ko biryoshe. None arambura bwiye. Ijoro ryose twarere duhangayitse kubera wewe. Tukajya ngaho tukanagusengera nawe ukumviza ubizi uko utagwaye mu gatondo hose tukagerageza ibikini bikuze uko utagwaye. Iyo prank ikungukira amafaranga ngana gute iyo tuma tora ijoro ryose duhangayitse ngo uragwaye kumbura uri muzima. Aho Okay basi vyaheze mumbabarire. Ara mumbabarire no musi mwese ndabasohokana. Bihere basi. Okay nta prank tuzosubira kugira ariko. Nyimba iyi basi mfumendeka no kuyiposta ariko prank duhebe. Duhebe. Joshua, duhebe prank ntizosubira kugira prank. Tugume tugira. Sawa. Ara duhebe canke tubandanye. tubihebe nyene. Babiri kuri babiri tuza kubaza abandi nibavuga ati tubihebe. Sha tubihebe. Uba nawe nkebe. Nishiri ariko gukunda. Urumva rero ubone ko je mboni. Bazigeresha ko yapfuye. Bibaza ngo kandi aba yapfuye. We murindire we. None napfe ntimwa mubibona mwe ntimwa mubibona. Naye basanye ntibabona ko nkomeye. Joshua nawe ntibabibona ko nkomeye. Hola people. Hola people. Engiri kamera. Mbise bingiye kwijyana yambe hafi. Ramutse abakunzi bacu. Ramutse abakunzi bacu. Bisabe. Basi setting uramutse no bagenda tabaramukije mufatire Joshua. Mufatire. Wene wabite kuri atari posting. Oya iyo ntacoze kuri postinga ariko abaramukije. Joshua yene mwe wowe warubizi. Vugisha ukuri. Umva nakomeye ngakomeye karero. Tura Paul. Basheze rero shushu. Bye. Ingemere ndakwigereze kamera. Usezere neza. Abakunzi ba Baabalao nguyu Baabalao. Ati ko doctor naye namwandikiye ndamubwira ko tugiye kwa muganga. Uri serious? Aho rero wabona ko menga nabwaye. Jeri yaje oya nimeze neza. Abantu bose wa telefone je babwira ko ngwaye ubabwire yuko meze neza. Guys, meze neza. Yari prank kandi prank ni kugira ubone yuko umuntu wawe umupranking ubone yuko agukunda. I'm sorry. Ubu urabizi cyagisomwa number cyo mu kabiri kivuga ngo ingo pepe. Bakivuga ko abambisa. Byahetse. Oya hanze urindire. Cyakindi bavuga ngo nkizi kigufa nico mu kangahe. Cyo mu wa mbere. Byo mwize. Najo ni boko. Gatanu. Nkizi kigufa si ivyo gufyina ndabafana. Urakizi. Quatrième. Sawa. Nekigiziki. Owe sawa ntaco. None shenda kubaza. Wewe jewe amuri kuranga imihari ariko je simbona icyugo. Jewe reka bona ngize prank nkiyi. Okay, bagutabare rero. We bana bari bubiki we gusa ujya mugane wankiza ikigufa uzowugumana. Zokamu imbere se go mugire prank uzoca wibuka. None prank ngize ngahe ibabaje niyi. Mbaye umuntu wa mbere agize prank abantu ntibama bagize ama prank. Gusa jewe cyo dupfa na wewe ni kimwe. Iyo ngize prank iminsi yose
wamuca ushiramo ibintu by'amasantima kugira ngo abantu banyanke babone yuko ndi umuntu mubi ngira prank zibi ariko nawe prank ugira ngo ziba ziryoshe umuntu mubi nyene gute wowe ureka gufungura ijoro ukareka no mu gatondo cyangwa ngira wajya gufungura wari watashe wafunguye ntabiye kumwe abagabo muca mu bubari kurya ama brochette n'abagore banyu bigira bajya abagabo bandi je nta noza kurya tutari kumwe n'umugore wawe yaba n'iminwe irumye kubera inzara ngo nama prank gusa ntaco abakunzi iyo prank iza kukungukira amafaranga ngaha sheri wico dupfa wewe uridoga ntaco Joshua kazima yavuze tuyibandanye Joshua prank tubandanye fire nuko kumana watoba baje kari dusaba ikigongo nari kigongo kigongo abakunzi bacu jere n'abakunzi mfise abakunzi bacu prank ubu ndazitanguye ubu rero ndafise umwanya iyi sama yose ndafise umwanya wo gukora prank hamwe n'ubugesera bwaduka ubu prank ikugwa n'iyindi ku munsi nkora prank nkazidi kazi mvuze zose zizogupfana kwandi banze umbwira ukuntu utanyizeye ngo ikureba ko ndagukunda Joshua ntumbirize ibintu mama avuga hari n'ibintu avuga yaraye ashavuye nje ntazi ibintu byamushavuje ugasanga na ma TikTok aba yaravye none Serge ngo basi ndakwereke ngo tuje muri ville ndagusohokana ngo tugende kunywa icyayi muri ville none ivyo bikanzu vyari ivyiki ubundi bwo kwa muganga Mungu wanje I'm sorry washavuye cyane ni washavuye ni iki kwa nakomeretse nabi ice cream ndakugura ice cream Jojo ice cream ndakugura ice cream bye bakunzi ba solution couple prank ino musi nukigenze uzokwigana inoti azofungwa